Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radiyo Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndabaramukije mwese bariko baratwumviriza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tuvuga ku ijambo rivuga ngo Imana yawe iri ku ngoma. Imana yawe iri ku ngoma. Ndasoma amajambo ari muri Yesaya igice ca 52 ku murongo wa mbere. Ndagomba kugeza ku murongo wa 12, ariko cane cane umurongo w'urufatiro rwacu uyu munsi ni umurongo wa ndwi. Reka nsome mu izina rya Yesu Kristo, ndagusabe ukurikirane aya majambo. Ikangure, ikangure, wambara inkomezi zawe yewe Siyoni, ambara imyambaro yawe ishajije ewe Yerusalemu wa mugwa wera. Kuko uhereye none muri wewe hatazoshika utakebwe canke igihumane. Haguruka wikunkumure umukungugu, uheze uze wicare ewe Yerusalemu, wibohore imbuto zo mw'izosi ryawe ewe mukobwa w'i Siyoni wajanywe kw'inyagano. Kuko uku ariko Uhoraho agize ati, mwaguzwe ubusa nanone muzocungurwa atamahera. Kuko uku ariko umwami Uhoraho agize ati, ubwa mbere abantu banje baramanutse baja muri Egiputa gusuhukirayo, Abashuri babahaza atanyanduruko. None rero nkora iki hano? Niko Uhoraho agize, ko abantu banje banyazuzwe ku busa, ababaganza barayogora, niko Uhoraho agize, kandi biriza ubusa batuka izina ryanje. Nuko rero abantu banje bazomenya izina ryanje kuri uwo munsi, bazomenya ko ari jewe mvuga, mbere ni jewe nyene. Erega ibirenge vyuzanye inkuru nziza ni vyiza ku misozi, akamamaza ivy'amahoro, akazana inkuru nziza z'ivyiza, akamamaza ivy'agakiza, akabarira Siyoni ati, Imana yawe iri ku ngoma. Ubu ni wo murongo w'urufatiro rwacu. Reka ndawusubiremo, umurongo wa ndwi. Erega ibirenge vyuzanye inkuru nziza ni vyiza ku misozi, akamamaza ivy'amahoro, akazana inkuru nziza z'ivyiza, akamamaza ivy'agakiza, akabarira Siyoni ati, Imana yawe iri ku ngoma. 8. Ijwi ry'abashibamyi bawe bashize hejuru bavugiriza impundu hamwe, bazokwibonera imbona nkubone aho Uhoraho azogaruka i Siyoni. Nimuturike munezerwe, muririmbe hamwe yemwe misaka Yerusalemu, kuko Uhoraho aremesheje abantu biwe, acunguye Yerusalemu. Uhoraho akumye impuzu ku kuboko kwiwe kwera mu maso y'amahanga yose, kandi impera z'isi zose zizobona agakiza k'Imana yacu. Nimugende, nimugende muveyo, ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, muve hagati yaho mwitunganye yemwe abashorezi b'imbombovu z'Uhoraho, kuko mutazovayo mwihuta canke ngo mugende nk'abahunga. Kuko Uhoraho azobaja imbere, Imana y'Abisirayeli izobimiriza. Haleluya. Ubu yari Yesaya. Yesaya yabaye umuhanuzi muri Isirayeli imyaka myinshi cane imbere yuko Yesu Kristo avuka, imyaka 700. Hanyuma Bibiliya iratwereka yuko Imana yamuhishuriye ivyari bigiye kuba hagisigaye n'igihe mbere ngo bibe. Ariko rero yabayeho mu gihe Abisirayeli batewe n'abansi babo b'Abasiriya, b'Abashuri. Ivyo yarabibonye kandi yari yabihanuye, yari yabivuze, kuko Imana ngo atacikora itibiye akabanga abasavyi bayo ivugisha.
Imana yarabimuhishuriye, hanyuma iramubwira baburire babwire nibihane bangaruke ko boye kungarariza, kuko igihe cose habayeho désobéissance, habayeho kugarariza Imana, haba igihano, kuko Imana ni Imana yera. Ko ari Imana yera rero, ukwera saintete, ubutakatifu, nta caha kiba muri yo kandi ntiyihanganira icaha. Imana irahana icaha. Nuko rero Imana irababurira, Imana irababwira iti yemwe nimwihane, mutihanye bizogenda uku nuku nuku. Abisirayeli, abami batandukanye bagiye batwara mu buryo butandukanye. Hariho abami bakora ivy'Imana igomba, hakaba n'abandi bagarariza Imana, hanyuma bakajana abisirayeli, bakajana ubwoko bw'Imana gusenga ibigirwamana, Imana ikababara. Ariko mu rukundo rwayo, kuko ngo Imana itanezerwa no kumunyabyaha n'umwe apfa, ikababurira ikababwira nimungarukeko, nimungarukeko, nimungarukeko. Igihe cose bayigarutseko Imana ikababarira, kuko Imana ni Imana y'imbabazi. Ariko igihe cose bayitaye, Imana irababwira iti bizogenda gutya na gutya. Yesaya rero aravugishwa aya majambo, aravuga ati abansi bazoza kandi muzota ubwigenge bwanyu, muzohomba vyose. Nta kintu kibabaje ihanga, igihugu, ubwami, nko guta, nko guhomba, nko kunyagwa identite yabo, akaranga kabo. Akaranga k'Abisirayeli kari gahagaze kuki? Umwami, urusengero rwabo na independance yabo. Ivyo bintu rero Imana irahishurira bereka iti ibi bintu vyose bizogenda, kandi ndabivuze. Ibi rero hageze igihe biraba. Ariko aya majambo twasomye ntivyari bwanabe, ariko mwiyerekwa Yesaya arabibona, kuko Yesaya yabwirije, yabaye umuhanuzi imbere y'abandi bahanuzi babiri bakomeye, abo twita, abo Bibiliya ivuga ngo canke abasigura ivya Bibiliya bita abahanuzi bakuru, Yeremiya na Ezekiyeli. Aba Yeremiya na Ezekiyeli nibo babaye abahanuzi mu gihe vyaba, mu gihe Babuloni yaza gutera kandi igatsinda Abayuda, ikabajana ari nyagano. Uwashaka umuhanuzi, umuvugishwa n'Imana, Ezekiyeli wewe yabaye mu bajanywe ari nyagano, yahishuye, yahanuye ari i Babuloni. Ariko Yeremiya wewe ntabwo yajanywe ari nyagano. Yesaya rero arabivuga. Ubwo yabivuga rero, Imana iramuhishurira ati naho bizoba, umugambi wanje ku bwoko bw'Abisirayeli ntuzopfa. Imana ifise imigabo ku bantu bayo. Imana ifiseko imigabo myiza. Imana nawe uri kuranyumviriza igufiseko imigabo myiza, kandi iyo migabo yayo ntagishobora kuyica, ntagishobora kuyikuraho. Naho n'imbaraga n'inkomezi z'ivyaha ntizishobora gukuraho umugambi w'Imana. Satani ntashobora gukuraho umugambi w'Imana. Imana irasezerana iravuga ngo ubwoko bwanje buzogaruka, buzogarukanwa buve mu kinyago, buzova i Babuloni, buzogaruka. Yerusalemu hazosubira kwambara ubwiza, Isiyoni hazosubira kwambara ubwiza. Aya majambo rero turiko turavuga, avuga ngo umwami wawe, Imana yawe iri ku ngoma, ni inkuru nziza. Nguko uko Yesaya yabibonye. Yesaya yagize atya, abona ku misozi haje umuntu w'umumesaje, no kuvuga uzanye message, uzanye inkuru, atari inkuru isanzwe, inkuru nziza. Ngo azasemerera avuga ngo inkuru nziza, inkuru nziza. Barumviza bati inkuru nziza, inkuru nziza ki? Mwumve, bari muki? Bari mu gatengo, bari muri ya eta, muri ca kiringo, muri wa mwanya babuze independance yabo, babuze umwami, babuze temple, urusengero rwabo. Kuba urusengero ku Bisirayeli mu vyumve cari ikintu gikomeye cane. Nta bimaze bigitangwa, nta mashikanwa gitangwa, Abalewi barasanzaye, abakozi b'Imana bari bajejwe urusengero barasanzaye, ibintu vyose vyarasanzaye. Nimwishire mu kibanza cabo, bakumva inkuru ivuga ngo Imana yacu
iri ku ngoma, Imana yacu iraganje. Niho rero aya majambo twasomye avuga ngo ikangure, ikangure, wambara inkomezi zawe yewe Siyoni, ambara imyambaro yawe ishajije. Bivuga ngo hazobaho umunsi, ntimurabe ibiriho, ntimurabe ingene twacitse akabarore, hazobaho umunsi Yerusalemu hazosubira kwambara, Yerusalemu hazosubira gushaza, Siyoni izosubira kuba Siyoni. Ngw'ibirenge bizanye ubutumwa bwiza ku misozi ni vyiza. Ese ukuntu ari vyiza kubona ibirenge bizanye ubutumwa bwiza. Ubutumwa buje bugusanga hahantu winyegeje, hahantu wifumbereje, hahantu utagira ikiraba, hahantu utagira igitabara, hahantu ngira ngo inshuti zakuvuyeko, abavyeyi mutagihuza, ibintu vyose isi umenga yaguhindukiriye, abantu bose ikintu cose cabaye umwansi wawe, ukumva ijambo rize rikubwira ngo ngiyi inkuru nziza, Imana yawe iri ku ngoma. Sinzi uyu munsi aho uri, sinzi ivyo uriko uracamwo, sinzi amagerageza ufise, ariko Imana irayazi. Ubutumwa bw'uyu munsi buhaye bukubwira ngo Imana yawe iri ku ngoma, Imana yacu iri ku ngoma. Abisirayeli rero bagira abateramyi. Yesaya acabona abateramyi, abashibamyi bari ku ruzitiro bashibamiye igisagara, ngo bahagurutse, ngo baririmbana umunezero, baririmba batazira Imana. Mwene data, muntu uri kuranyumviriza, nta makuru ivyo uri kuracamwo, nta makuru ibibabaje, nta makuru ibiremereye, nta makuru imibabaro, nta makuru ingwara, nta makuru ubukene, icarico cose, ubutumwa bwiza, inkuru nziza uyu munsi ikujeho, igutumbereye, ivuga ngo Imana yawe iraganje. Naho umenga ivyizigiro vyarashize, Imana yawe iri ku ngoma. Imana usenga, Imana wasenze iri ku ngoma. Hari ubwo umuntu azasenga akagira ati jewe Imana kunyumva ntikinyumva, ndasenga umenga bigarukira hanya. Satani ni se w'ibinyoma, akaguhenda ukibaza ngo nta kigenda, ukumva ngo ndasenga nta sinishugwa, kubera iki Satani azana ico kintu c'igihuza akagukingira, hanyuma ukumva ngo nta kigenda, nta na kimwe kigenda. Ariko ijambo ry'Imana rije rikubwira riti yewe Imana yawe iri ku ngoma, ivyo ubona sivyo biganje, ivyo uri kuracamwo sivyo biganje. Abashuri canke Abasiriya canke Babuloni sibo baganje, Imana niyo iganje. Uwu ni umuremyi w'isi n'ijuru, araganje, iraganje, iri ku ngoma, kandi niyo ifise ijambo rya nyuma kuri situation yose, niyo ifise ijambo rya nyuma ku kintu cose. Igikomeye kibona ko giteye ubwoba, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ibirema ikabikomeza, Imana ivuga bikaba, niyo ifise ijambo rya nyuma. Ntabwo ari aya magerageza afise ijambo rya nyuma, oyaye. Naho n'urupfu na Satani nta jambo rya nyuma afise, Imana niyo ifise ijambo rya nyuma. Bibiliya twereka yuko iratubwira ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko ngo uhoraho ayamukiza yose. Imana nihimbazwe kuko iri ku ngoma. Mw'isi Yesu yaravuze ngo mw'isi muri n'amarushwa menshi, ariko aca aravuga ngo nimuhumure naranesheje isi. Iyo bibaye rero, iyo turi ngaho, iyo umuntu ari ngaho mu mageragezwa akabona ivyizigiro yari afise umenga biguye mu mazi, cabona ati ndapfuye, nta gitabara, byose birarangiye. Ariko ubutumwa bw'uyu munsi buhaye buvuga ngo Imana yawe iri ku ngoma. Abarozi sibo bafise ijambo rya nyuma, abo mudahuza sibo bafise ijambo rya nyuma, Imana niyo ifise ijambo rya nyuma, kandi iri ku ngoma. Mbega ukuntu ibirenge vy'abazanye ubutumwa bwiza ari vyiza ku misozi, baje bavuga inkuru y'ihumure, inkuru y'agakiza. Aya majambo yo muri Yesaya 52 akurikirwa na ya majambo yo muri
mu gice gikurikira cya 53 avuga ivy'ukuza kwa Yesu Kristo umukiza. Mwibuka yuko Yesu Kristo imbere yuko avuka Yohana yamwitangiye imbere, yaje avuga ubutumwa bwiza avuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, ubwami bw'Imana bwashitse. Nukuvuga inganji y'Imana iri hano. Ni bwa butumwa bwiza nyine Yesaya avuga, ya nkuru nziza yavuga ngo Imana iraganje. Nukuvuga hari ubwami bw'Imana ntibuvaho. Ubwami bw'Imana burashimangiye, buriho kuva ibihe byose kandi buzobaho kuvugushika ibihe byose. Ntidukwiye gutinya, woye gutinya, ntidutinye, Imana yacu iraganje. Ntidutinye, Imana yacu iri ku ngoma. Imana yacu nihimbazwe. Reka rero tumere nk'ababashibamye. Haguruka, va mu mukungugu, ambara imyambaro yawe ishajije, turi kuririmbe, uririmbe ishimwe, naho wowe ukibona kumenga bikimeze kwa kundi nyene. Turi kuririmbe, tazira Imana, shimira Imana, ririmbira Imana, shira hejuru izina ry'Imana kuko Imana iraganje. Niyikura umugorwa mu mukungugu ikamwicarikana n'abahambaye. Uwari ngumba akaba nyina w'abahungu n'abakobwa. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana rirakuremesheje uyu munsi kandi rirakwibukije ngo Imana yawe iri ku ngoma. Imana iduhezagire twese. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze byose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'uwu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.